Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Niteka ntangere gusubira guhana namwe muri iki kiganiro. Hari haciye igihe koko tutariko tubashikiriza iki kiganiro na mwarijya muzi ko tugifata nk'ishure. Haciye igihe twarakubiswa gakofe n'umugwanizi. Ntihari kuba haheze iki kiringo kingana gutya mutarabona ikiganiro. Mugabo hariho ibiganiro twari twateguye ntivyakunze ko tubibashikiriza kubw'ingorane y'ubuhinga simvo yatuvuye ko kabisa. Kubw'ivyo rero turasanga mu duhangaze abakunzi b'iki kiganiro, abakunzi b'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, mwumve ko tutari twabataye ahubwo twagize ikibazo kica cinjiranamwe rero n'imyanya abadukurikirana mugize igihe mubona ko tubaha ibintu by'ahantu hatandukanye, ariko navyo ni vyiza kugira ngo muronke ingaburo zitandukanye. Umuntu afunguye indya zirimwo imigwi yose ntanga nguvu ndema mubiri nasanganya ngaburo n'amavitamine yandi yose birafasha umubiri kwiyubaha. Gutyo rero namwe mwubakwe, ariko kaze tugaruke twinjire mu mizi. Umutumire ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Mwarimu sabwe amahoro cyane. mahoro cyane Just Inkumbu gute? Nkumbu ni nyinshi mwari mwarabuze cyane. nibaza ko habaye ibikorwa byinshi bikorane byinshi Irici kweri Imana yaritanze nk'umugisha. Imana ishimwe. Amina. Tugaruke rero twinjire mu mizi. Murakoze cyane. Ni godi pizza kugira 44. Ubushize twagejeje ku Vyahishuriwe Yohana igice ca 14 n'umurongo w'indwi. Ubu rero duhera ku murongo w'umunani. Ariko kandi kuko haraheze igihe kitari gito tariko turavugana, birasaba ko tuza gusubira inyuma gatoyi tubabwira aho twari tugeze naho duca tubandaniriza. Ariko kandi dusenga Imana nkuko twama tubikora tugomba dutangura iki kiganiro. Imana ishimwe. Amina. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa, kuri umukunzi wacu kandi ukaba umutabazi wacu. Turagushimiye umwanya uduhaye akandi kajya uduhaye kugira ngo dusangire n'abantu aya majambo ari muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Bana natwe udushoboze gutangaza abantu, tubatangarize abantu, babimenye abantu, bitegure bamenye ko hari umunsi inzamba y'Imana izovuga kandi abantu bose bizeye bakagenda mwijuru gusanganira umwami. Urakoze udushigikire Mana, ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru muri vyose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Katse. Murakoze cyane. Uheruka twagarukiye ku murongo w'indwi w'iki gice ca 14 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, aho twabonye umumarayika avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko isaha y'urubanza canke kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Tuyibutse ko muri iki gice twari ko tubona ivyaba abantu 144 bashizwe ku ikimenyetso. Nibo turiko turabona muri urukurikirane rwo muri iki gice ca 14 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Aro twabonye ko umumarayika avuga n'ijwi rirenga yariko aravuga ubutumwa buzotangazwa n'ijwi ryo hejuru kandi mu buryo butahurika kugira ngo bose bavyumve. Abantu bose bazovyumva. Yavuze ngo mutinye, mukigiriki niryo jambo bakoresheje, mwubahe Imana muyitinye. Twabonye ko inyuma y'umumarayika yari amaze gutangaza ubwo butumwa, yarahejeje atanga ubutumire avuga ati tinya Imana kandi muyihimbaze. Twarabonye ko ijambo ubwoba mu kigiriki ni phobos risobanura ubwoba umuntu agira bufise ibimenyetso byo kudashimisha Imana. Iri ryungane ngo muyihimbaze rishaka gusobanura ngo musenge Imana. Ubutumire bw'umumarayika rero nubu mutinye Imana
kandi muyisenge. Tugomba rero tubandanya n'umurongo w'8 aho tubona umumarayika agira kabiri. Umumarayika akurikira ico avuga. Umurongo w'8 avuga ngo umumarayika wundi. Mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo akurikira. Wa kabiri akurikira ko ati kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye cateretse amahanga yose vino, niyo burake bw'ubushakanyi bwaco. Umumarayika wundi, ijambo uwundi mu Kigiriki ni alos, bisobanura ngo ni kindi c'ubwoko bumeze kumwe n'ubwa mbere. Umumarayika wa kabiri yasa n'uwa mbere, ati kirakomvomvotse Babuloni. Babuloni cari igihugu abayuda batarabana ibakwe kubera ukubashira hasi no kubahama mu kiringo c'imyaka isaga 70 bari bamaze ari nyagano. Ngaha twibutse ko mu mwaka w'amajana 590 imbere yuko Yesu avuka, Babuloni cateye Abisirayeli kirongowe n'umwami Nebukadineza, afata abantu bo muri ico gihugu, abantu beza, abantu bamenyekana, abantu b'abanyabwenge, babatwara ari nyagano. Babatwaye urugendo rungana n'ibirometero bishika 1400. Niho harimo na Daniyeli bagenda n'amaguru, harimo ba Daniyeli, harimo ba Shadrake, ba Meshake. Kandi ibi Yeremiya yari yabivugishijwe. uze ngo ni ibirometero bingana gute? Ibirometero bishika 1400 kandi bagenda n'amaguru. Umuntu agereranije ni nko kuva i Bujumbura gushika mu Buganda, Kampala. Aha haheze imyaka 3 mu myaka 587 imbere yuko Yesu avuka, bongera baragaruka basambura urushengero rw'i Yerusalemu, baraturira uruzitiro rw'i Yerusalemu. Noneho baca batwara abantu bose bariyo bari bafise ikimazi, baca basigaye abantu baboro, basigaye abantu b'abagogwa, basigaye abantu bibimuga, abantu ataco bashoboye. Aha rero mu kinjana ca mbere abakristo bagereranya Roma, igisagara c'ubwami bw'abaroma, nka Babuloni shasha kubera ibikorwa bisa n'ivy'ico gisagara ca mbere. Ico vyari bitandukaniye ko niki, nuko abaroma bobo batabatwaye ari nk'inyagano, barungika abasirikare, bakarungika ubatwara, bakaza bakabakoroniriza iwabo. Mugabo ubuja ababatwaye bari barabashizemwo igihe babajana kubakoroniriza iwabo, vyarasa nuko abaroma babafata igihe bari baje kubakoroniza nabo babakoronirije iwabo. Abahinga b'ivya Bibiliya barizera ko Babuloni ivugwa mu gitabo c'ivyahishuwe izoba igisagara ca Roma y'uyu musi. Igisagara ca kera ca Babuloni cari cashinzwe n'umwami yitwa Nimerodi, nk'uko tubona mu Itanguriro 1:10. Hanyuma kiza gushika ku bunini no kuba rurangiranwa mu gihe c'umwami Nebukadineza mu myaka y'amajana 64 n'amajana 562 imbere yuko Yesu Kristo avuka. None kubera iki baca bavuga ko Roma ari ishobora kuzoba yitwa iyo Babuloni? Bisunga iki aba bahinga b'ivya Bibiliya? Ibi Daniyeli yaravyeretswe. Tugiye mu gitabo ca Daniyeli no yabona ubwami bwari bugiye gutwara isi. Igihe rero ca Babuloni caraheze. Igihe ca Babuloni kimaze guhera, iki gihe turimo ni gihe ca nyuma Daniyeli yabonye ubwami bwari buvanze, bwari bufise amaguru
avanze icuma n'ibumba. Ayo maguru yaravanze icuma n'ibumba, niho yabona kabuye kavuye hejuru kwijuru gakoroka, kayakorokerako ayo maguru. Ca gishushanyo cose cari gihagaze gica kiramenagurika. Ubu igituma iki gisagara ca Roma rero kigereranywa na Babuloni ya kirya gihe, nuko muri iki gihe inyuma y'ubwami bwa Babuloni, inyuma y'ubwami ubwami bw'Abaroma bumaze kuza, nta bundi bwami bundi buzogaruka. Igihe rero inzamba y'Imana izovuga, biraboneka nk'uko tuzobibona mu vyigwa biri imbere muri iki gitabo, biraboneka ko Roma hazoba hari umugwa mukuru wa Satani, hazoba hari umugwa mukuru uvamwo amategeko, kandi biravugwa ko na Antikristo ari uwo mugwa mukuru azoba akorerako. Umuhinga mu vy'akahise avuga ko Babuloni cari gisagara gifise uburinganire bwa kilometero kwadrato 22 n'igice, gikikujwe n'uruzitiro rw'amabuye. Intimba yago ingana n'ibirenge 87, rugatako rukagira uburebure bungana n'ibirenge 350 y'ubuduga. Hejuru y'uruzitiro hari utuzu tw'uburerekero tw'abanyezamu b'igisagara tungana n'250, n'amabarabara y'imigenderanire mu bucuruzi ahagije mu gutanga ibikenewe mu mikogote yose uko yashobora gushikirana. Inyuma y'ubwo ruhome hari hakikujwe n'umuserege munini kandi muremure wujujwe amazi yava mu ruzi Efurate, kugira ngo ukingire igisagara abasi boza kugitera. Imbere y'ico gisika hari hubatse ikindi gisika nyene ca kabiri. Ico gisagara rero nticashobora kuvogerwa. Ukurikije igitabo c'ivyahishuwe, Antikristo azoganza isi ari mu gisagara kimeze nk'i Babuloni ya kera. Ihimbazwa rya Babuloni ya Antikristo rizoruta igico gisagara ca kera. Yamara naharuko umumarayika wa kabiri aratangaza isambuka ryaco, avuga ngo kirakomvomvotse. Mu yandi majambo ni kirasambutse, igisagara kinini aho Antikristo azoganziriza isi kikazosambuka, kuko cateretse amahanga yose wino niyo burake bw'ubushakanyi bwacu. Ibi vyakuwe mu gitabo ca Yeremiya igice ca 55:15. Babuloni kizokabura amahanga yose yo kw'isi kugira ngo abe abanywanyi b'intwaro yayo. Ariko umumarayika avuga ko amahanga azohura n'uburake bukomeye bw'Imana buzoza kuri yo kubera ukumogorera ivyaha vyako. Ubutumwa bw'umumarayika wa gatatu tubusanga muri iki gice ca 14 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 12. Umurongo w'9, umumarayika wundi wa gatatu akurikirako avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushirwako ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza. Umumarayika wundi wa gatatu akurikira yavuze n'ijwi, avuga ubu butumwa bukurikira tumaze kumva. Ubu naho rero turumva ubutumwa bw'umumarayika. Ubwo butumwa butanzwe mu buryo bwumvikana, atagakosa na gatoyi karimwo. Avuga ngo nihagira umuntu asenga ca gikoko. Igikoko kivugwa ngaha twarabonye ko ari Antikristo n'igishushanyo caco. Iki gishushanyo caco naco ni ca Antikristo kizokogwa
n'umuvugishwa w'ibinyoma nk'uko twabibonye mu Vyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15, akemera gushirwa kw'ico kimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza. Ico kimenyetso igitigiri caco ni 666 nk'uko twabibonye mu Vyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa 17 n'uwa 18. Donc 666. 666. Yego. Umurongo wa 10, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguye idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwagazi. Donc uzokwemera gushika kw'ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguwe idafunguye, sinzi ko ari idafunguye canke idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Turiko turabona uru rukurikirane rw'aba bantu Babuloni izokwitabaza kugira ngo baze kuyitabara, bahamagawe na Antikristo n'igishushanyo ciwe, umuvugishwa w'ibinyoma azoba yahagaritse kugira ngo bagisenge. Uwo rero nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana. Umarayika wa gatatu atanga itangazo ryo kugabisha rikomeye, ati nihagira umuntu ahengamira ku ntwaro ya Antikristo azoca yihurira n'uburake bw'Imana. Nukuvuga ba bantu Antikristo azokoranya ngo baze, abantu bose bazokwemera kuza ngo baze gutabara Babuloni gihambaye kivugwa ko bazoca bihurira n'uburake bw'Imana yiteguwe idafunguye. Wino y'uburake bw'Imana nizoba yavubitswe, izoba yuzuye ubukari. Umuyaga w'ishavu ry'Imana ugwanya icyaha warabayeho uko ibihe vyagiye bikurikirana bivuye ku mbabazi ziwe, ariko ubu mu gihe c'amagume ntizotanga agahengwe, nta mbabazi zizohaba, Imana izoba iriko irahana. Mu gakarabo k'uburake bwayo mu gihe ca Bibiliya, umwami yarashobora gufata agakarabo k'ishano agaha imfungwa mu buryo bwo kumuha igihano c'ugupfa. Iki nico gicapo c'uko Imana izokorera abo bose bazoba bahengamiye ku ntwaro ya Antikristo mu kubaha ico gikombe ngo bakinywereko. Ntikizoba cuzuyemwo ishano, ariko kizoba cuzuyemwo ishavu rishushe ry'Imana ishobora vyose. Kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku. Ibikoresho bizokora mu rubanza ni nk'ivy'ikuzimu, ni nk'ikiyaga caka umuriro, nk'uko tubibona mu Vyahishuriwe Yohana 20 n'umurongo wa 10. Umuriro n'amazuku nivyo bikoresho vy'Imana mu guca urubanza kwayo gukomeye, nk'uko tubibona mu Itanguriro 19 n'umurongo wa 24, mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 30 n'umurongo wa 33, no mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli 38 n'umurongo wa 22. Imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 16, hamwe wa mutunzi yapfa agacaja mu muriro, yarabonye Aburahamu na Lazaro bari muri paradizo y'Imana. Igice kimwe c'igihano c'abanyantege nke kizoba kuzirikana ico babuze, naco nukuba imbere y'Imana ibihe bitazoshira. Umurongo wa 11, umwotsi wo kubabazwa kwabo ufunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mwijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo cacu, umuntu wese yemeye gushirwako ikimenyetso c'izina ryacu. Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira.
uku kubabazwa kwabo ntikuzigera guhagarara, bazobabazwa ibihe bidashira. Iryungane ryakoreshejwe ni iryungane rikomeye mu mvugo y'ikigiriki, rishobora gukoreshwa mu gushaka kuvuga neza ijambo ibihe bidashira. Mu yandi majambo bivuga ngo mu bihe vy'ibihe. Ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro. Ijambo akaruhuko mu kigiriki ni anapausis, rikaba risobanurwa ngo igihe cyo gusubizwamwo intege. Iri jambo rero niryo rikoreshwa muri rusange mu gushaka kuvuga umunsi w'isabato canke akaruhuko. Rero nta gusubizwamwo intege kuzobaho kuri abo barorereye guhura n'ishavu ry'Imana. Umurongo wa 12, aha no kwihangana kwabera guserukira. Mu kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo aba nibo bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu Kristo. Yego. Aho ni ukwihangana kwabera guserukira. Ijambo ukwihangana mu kigiriki ni hupomone. Hupomone risobanura kuba musi y'agacinyizo canke kuba musi y'intambara. Umutwaro abera b'Imana, abo bizera Yesu Kristo kandi bakubaha ivyagezwe vyiwe, baguma bikoreye, nukumenya yuko mu gihe ciherezo ibintu vyose Imana izobishira mu buryo bwiza. Imana izohana abanyavyaha maze itsindanishirize abagororotsi. Imana yacu nishimwe. Amen. Umumarayika wa 4 ubutumwa yatanze buri ku murongo wa 13 n'uwa 14 muri iki gitabo, kandi no tuzaca turangiriza inyigisho z'uyu munsi. Umurongo wa 13 aravuga ngo, soma twumve. Vuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru. Numva ijwi rivuye mu ijuru. Rimbwira riti andika. Rimbwira riti andika. Utuhereye none. Utuhereye none. Hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Mu kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo harahezagiwe abapfa bapfira mu mwami. Mu gishingo cyahigwa. Ego. Kandi mwemu aravuga. Kandi mwemu aravuga. Ategome. Ategome. Ngo baruhuke ubutame bwabo. Ngo baruhuke ubutame bwabo. Kuko ibikorwa vyabo. Kuko ibikorwa vyabo bakoze nabo bibakurikiye. Bijana nabo bibakurikiye. Numva ijwi rivuye mu ijuru riti. Ubu nyene rero intumwa ya 4 iravuze kandi iti uhereye none ubu harahigwa canke harahezagiwe abantu bapfa bagapfira mu mwami. Murumva ko ibintu birahindutse. Yego. Abantu twari tuzi ko bahiriwe sibo. Twari tuzi ko hahiriwe abantu bafise ibintu vyinshi, abantu bize amashure menshi, abantu batunze, abantu bakomeye bafise icubahiro kinini. Mugabo umumarayika wa 4 avuze ngo uhereye none hahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Ubu butumwa bubwirwa mu buryo butomoye abo bazopfa bishwe na Antikristo mu gihe c'amagume, akabisanisha n'abazopfira mu mwami. Hano rero Yohana aduha izina nkuru, atwereka ivyangombwa ku bazopfa bakijijwe. Abo bitwa abahezagiwe canke abahiriwe. Uwahezagiwe canke umuhigwe mu kigiriki ni makarios, kwitwa uwahezagiwe kubera ufise umusesekara. Ngo bahuruke ubutame bwabo bw'ibikorwa vyabo. Abanyavyaha twabonye ko nta karuhuko bazogira mu gihano cabo, nkuko twabibonye muri kitabo cya Yohana 14 n'umurongo wa 11. Ariko abagororotsi bazoruhuka. Mu kigiriki ni ijambo rivuga ngo anapauo,
kuko ibikorwa byabo, ijambo igikorwa mu kigiriki ni kopos, risobanura guhagarikwa umutima canke gukubitwa, vyashikana abagororotsi ku bunanigwe ari bwo butame. Muri mwene ubu buzima turacunanguzwa ku mpande zose, ariko ku mwana w'Imana hari umunsi ugiye kuza aho hazoba akaruhuko, aho abantu bose bacurangujwe bazoruhuka, aho abantu bose babaye mu butame bazoruhuka, aho abantu bose bagize ingorane kubwo kwizera Imana, bahuye n'ibibazo kubw'igikorwa c'Imana, bazoruhuka. Nk'uko tubibona mu gitabo mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'8. Ivyo ntibisobanura ko ataco dukwiye gukora. Tumenye ko ivyanditswe vyera bitwigisha ko abera bazoganza isi. Nk'uko tubisoma mu vyashuro Yohana 5 n'umurongo wa 20, bisobanurwa ko atakuruha canke gutama mu vyo tuba turiko turakora. Dukwiye kubandanya, dukwiye gushishikara kugeza kuri wa musi. Imana ishimwe. Amen. Kuko ibikorwa bijana nabo bibakurikiye. Abapfira rero mu mwami bazonezerwa, bazoruhuka, kandi ikindi bazoshumbushwa. Hari umunsi umwe ibikorwa dukora Yesu bizoshumbushwa ca gihe co ku ntebe ya Kristo y'urubanza, nk'uko tubibona mu cete ca mbere Pawulo yandikisha ingero ry'Ikorinto 3 n'umurongo wa 11 kugeza kwa 15, aho avuga ko igikorwa c'umuntu wese yakoze kizogerwa kuri wa musi. Umuriro uzogiserura, uzogipima ico umuntu yakoze kugira ngo bamubone, kigaca mu muriro kigasha. Ico umuntu yakoze kugira ngo amenyekane, kigaca mu muriro kigasha. Ico umuntu yakoze kitavuye mu mutima, kumbura gisunikiwe, mugabo akagikora atagikunze, kizoca mu muriro gishe, ariko ngo ubwiwe azoca arokoka ameze nk'uwokowe mu muriro. Ni vyiza roko ibikorwa dukora tubikore bivuye mu mutima, tubikore bisunitswe n'umutima, tubikore tubikunze, tubikore atajwi irindi riri mu mutima, tuzi ko turiko turakorera Imana. Imana yacu nishimwe. Murongo wa 14 havuga ngo, kandi mbona igicu cera, no kuri kino gicu uwukivyagiyeko asa n'umwana w'umuntu, yambaye igitsibo c'izahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Kandi mbona igicu cera, nk'uko twabibonye mu bice bimaze kurangira, kera igicu cafatwa ko ari imodoka y'Imana yo kwiyunguruza. No muri kino gihe igicu tubona hari igicu n'ukivyagiyeko asa n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu rero avugwa ngaha ni Yesu, niwe Yohana yabonye aje ari ku bicu. Ibi bishaka kuvuga ivyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ivyashuro Yohana 19 wereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16. Atari ukunyagwa kw'ishengero, nk'uko tubona mu cete ca mbere Pawulo yandikisha ingero g'Itesalonike 3 umurongo wa 13 kugeza kwa 18, no mu Vyashuro Yohana 4 n'umurongo wa 1. Yambaye igitsibo c'izahabu mu mutwe. Hano Yesu yambaye igitsibo c'izahabu. Mu kigiriki ni igitsibo bita Stefanos, ni igitsibo gihabwa umuntu yatsinze, atari igitsibo c'ubwami citwa diademe. Hano tubona ko Yesu aje ku isi kuyigarurira, mu yandi majambo kunesha, kugira ngo abe umunyentsinzi. Kubera iki gitsibo bita Stefanos ni igitsibo gihabwa umuntu yanesheje,
n'igitsibo gihabwa umuntu yatsinze, n'umudare uhabwa umuntu yagwanye akanesha. Birabereye rero Yesu ko yambara iki gitsibo kuko ari we yashoboye kunesha, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Umuhoro cari igikoresho cakoreshwa mu kugenya ibitegwa vy'ibinyantete. Yesu rero aje nk'umunyentsinzi kugira ngo yimbure ibisarurwa vyo kw'isi, avyimburire mu kiga c'Imana, nk'uko tubona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yoweri 3 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice c'9 n'umurongo wa 38, mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 4 umurongo wa 35 kugeza ku murongo wa 38, no mu gitabo candikiwe Abaheburayo, cete candikiwe Abaheburayo 9 n'umurongo wa 28. Isarurwa rero riza gusa mu mpera, kandi igihe c'impera ubu cashitse. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Birashoboka ko abantu biyumvira ngo biracatevye, birashoboka ko abantu bavuga ngo niko vyamye, birashoboka ko abantu bavuga ngo ubutumwa niko bwamye buvugwa, ariko nagira ndakubarire, igihe kiri hafi kiratwegereje cyane kurutaho twizereye, kubera ko ibimenyetso Yesu yaduhaye nk'isaha yo kurabirako kugira ngo ntiducegwe n'umunota umwe, byose biramaze gushika, kandi umwami Yesu ariteguye, umumarayika w'Imana ariteguye kuvuza inzamba, kandi abantu bazoyumva n'abantu bihanye ibyaha bari muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire. Amen. Imbere yuko turangiza, reka ndababaze, hari akantu muvuze ko arabaza bariko barababazwa, kandi igihe bavuze ko ari igihe kitazigera gihagarara, ijoro n'umurango. Mugaba hano uvuga ngo arabazoba baruhutse. Sinzi ingene muri jewe hajemo ikintu abantu bazoba baruhutse gute, kandi mwijuru bivugwa ko atavye kuruhuka bizaba birimo kuzoba ari kuririmba no gutazira abantu bashira Imana. None bo bazoba baruhutse gute kandi twumva ibikorwa bitazohagarara? Aha tugeze nkuko twabibonye, nibizoba igihe c'imanza, igihe ca Yesu cyo gutwara ishengero ryose, igihe hazoba hari imanza, habaye imanza ku bantu bose. Yesu azotwara ishengero inshuro zibiri. Hari inshuro ya mbere nkuko twabibonye hariya mu gitabo mu cete Paulo yandikisha ishengero g'Itesalonike, hakabaho n'ivyo kugaruka kwa Yesu ku manza z'abantu bose. Uko twabonye hariya mu gitabo c'Abitesalonike, hariya mu gitabo c'Abitesalonike, sinzamba izovuga ku bantu bose, simanza zizoca zicibwa ku bantu bose, hazoba kunyakugwa kw'ishengero, abantu bari muri Kristo Yesu, abantu bapfiriye muri Yesu, kuzoba ari kugira ngo Yesu abatabare, abakure mu magorwa, abakure muri iyi ntambara ya Antikristo, abajane mu ijuru. Mu ijuru rero Bibiri ivuga ko tuzomara ku bicu, tuzohamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, nkuko twabibonye. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ivyo bintu biracangana. Ivyo bintu ntibicangana, nkuko twabonye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniel yarabihishuriwe, kandi iki gihe tuzomara ku bicu nico tuzomara no mu ijuru turi ku mazimano imbere y'Imana. Iki rero nukuvuga ya myaka 3.5, igihe n'umwaka, ibihe bibiri n'imyaka 2, igice cy'igihe n'igice c'umwaka, yose hamwe izo ari imyaka 3.5. Bavuze igihe umuntu aca yumva umwaka. Hazubaro igihe, habeho ibihe bibiri, habeho n'igice cy'igihe. Ivyo rero tuzoba turi ku bicu.
turiko turapimirwa ibikorwa, turiko turambikwa, ni ca gihe ibikorwa bizogegwa, ibishabishe, ibiyaga biyage, ntituzoba turashika mu ijuru, tuzoba turi ku bicu, tuzoca tuvaho duce tugenda imbere y'intebe y'Imana, Yesu atujane muri reception. Mwibuke ko hari ivyo yatubikiye, yaravuze ngo iyi vino iyi sinzosubira kuyinywako kiretse mu bwami bw'Imana turiko turayisangira namwe, maze kubashikana turi muri reception, atubikira manu tuzosangira mu ijuru, igihe azoba ariko aratwerekana imbere y'Imana n'abamarayika, ababwira ngo nguyu umugeni nanaragiye gukwa. Ico kiringo rero giheze, tuzomanukana na Yesu kuganza, azomanuka aje kuganza, azomanuka aje gutabara isi, azomanuka aje gutsinda Satani. Bibiliya ivuga ngo uguseruka kwiwe gusa, aserutse, amajambo azovuga aserutse, ngo azotitura Satani, azovuga mu kanwa kiwe havemwo umuriro, umuriro wururuke kuri Satani, ngo azomanuka ashira ibirenge vyiwe kuri Erayoni, aca afata Satani, aca muboha kumara imyaka 1000 afungiwe kuzimu. Inyuma y'imyaka 1000 rero Satani yongeye kurekugwa, azogomba gutera uwundi muvurungano, hanyuma aca afatwa, hacaba imanza z'abantu bose, aca ateregwa mu muriro. Muri ico gihe abanyavyaha rero nico gihe bazokwama bajyanye insya z'amenyo, bazokwama mu mubabaro, bazokwama mu muborogo, bazokwama mu gahinda, ariko abagororotsi abakoreye Imana bazokwama banezerewe ibihe n'ibihe. Ndushaho gucangana. Iki gitabo nivyo kiraryoshe, mugabo kiza kirazana utuntu tuza turavanga umuntu. Nkunje numa ncanga yabuze ngo imyaka 1000. Ca nibuka umenga Bibiliya naho harayitubwira ko umunsi umwe ungana n'imyaka 1000. None ni imyaka 1000 yinyene tubona n'umunsi umwe nkuko birivuga biguma bicangana. Ariko reka turangize ikiganiro, dukirangirize hano, kumbure tuzoza turabona ingene vy'ukuru. Ni imyaka 1000 tubona. Tubona. Turabashimiye bakunzi ba Neema Gospel TV. Turashimiye kandi nawe mwari. Murakoze cyane. Tugize neza, tugize ibihe byiza. None namwe abadukurikiranye akajambo karacari kakandi. Abantu mwumva ko hari ico muronse muri iki kiganiro, nimwibagire kugisangiza abandi. Maze kubona abantu iyo bagize ibihe biryoshe bakaryoherwa, bashira no ku mastati bakumva ko bibanezereye. Umuntu niyatora link y'ikiganiro akayishira ku stati kugira ngo mugenzi we abone ko hari ikintu camufashije nawe afashwe, ashobora kuzosanga rose ingero imwe naba baza batwigisha natwebwe turiko turabaha. Na cyane ko handitswe muri iki gitabo ngo harahiriwe uwumva, harahiriwe n'uwusoma ivyanditswe muri iki gitabo. Tuvuga iki gitabo c'ivyahishijwe Yohana, bivuze ngo si igitabo co kunegrija, naho ibindi wo kumumenga wifata minenegwe. Iki naco ragishira kinguvu kuko aka kajambo karashanditswemwo, gutyo tuzosangira umugabane, umwami Imana nabahezagire. Amen.